iki uyu ni umunyororo bya vrai ni umunyororo urabona abasani turambara ibintu byinshi umunyororo ari ikintu usigura en fait iyi nayo ni urahizi ni 253 gram ya urahizi uyu nayo ni umunyororo usigura ko sinshobora kubisigura neza nzabishigura muri indirimbo yanje ndazikungunda sheri ingorane genda fisa abana n'umugore ndazikungunda sheri ingorane genda fisa abana n'umugore genda umwana w'igihugu nitwa Bidondo umugore wanje bamwita Bidondine nararongoye kare navyaye kare sinari nzi ko nzohura na wewe nimikosa yo kugutongoza kuko nanje ndi umugabo mu bandi Yes bakunzi basika Media Burundi umeze gute umeze fresh nizere ko umeze neza mu hose ni wita promoter kuri microphone band akaba kumwe na Omeri designer murazikeza ngo zonze kubatungwa n'umusi numwe kiretse gusa iyo twikanze ngobotozo murabizi mwese vuga ati ndabashimye mwese muzugura subscribe kuri channel yacu Sky Media Burundi namwe muturabiko kamvuga ati bikorwa uzo bwa mbere mukoronka makuru yizeho neza kandi ku mwanya kuno musi rero nabambia ni bara turi kumwe nande tuje kuraba umuririmbyi n'asundi Bidondo uretse umwe uvuga ko yigeze gukora ama hit song menshi ariko ubu byameze nk'ibigenda biyonga uno musi shaka tumenye impamvu ndetse nk'indabibutsa yuko nejo murakora agasha hano nyene wacu Muyinga sasa bila kupoteza muda sasa tusoge tumuulize sasa ora bro yasoyaye bwana poa kabisa ko fresh ndakomeye ndameze neza vraiment kweli sasa ku Muyinga umepaonaje Muyinga nimepaona fresh nimepapenda na jana nimepiga karaoke pale panaitwa kwa Porinar kula kaza na hivi naenda huko panaitwa nani nikumbushe pale Mugano yani ni hapa Muyinga niyo tugiye n'abandi n'aba H Black n'abandi bakobwa vraiment ndisiko bazogyoherwa kuko genda umuntu nzi guturisa kabisa ibintu bya show vraiment ni mkali wa show zo jena nje mpunze kwakira abaririmbyi nk'abaririmbyi abaganga nk'abaganga abakinya comedy nk'akinywa comedy ndakwakire kwanza kuri kapera y'indirimbo yawe kanza kidogo ko ndifise indirimbo nyinshi yari yose yentu yabazwa usimuani ule anapendeza usimuani ule anapendeza asikutishe usimuani anapendeza anachako kupadada leo na kesho tumbu kwako hata kutupa kikoropo haya kwako na familia baba na mama watalia kwambia ni bala kuno munsi anaongea ni so sana ariko kwanza nize ko bakima kandi Muyinga haguye neza bro vraiment agaklima ko Muyinga nagakunze kuko sinambeho cyane cange akona ubushuhe cyane ibintu ndabona ko biriko biragenda neza kandi abantu ba Muyinga vraiment ndashima baranyakiye neza vraiment nilikula bien nimelala bien natamani hata kubaki hapa Inga nzima yani nifikiri kwamba utarudi tena nitarudi tena alafu nafurahi sana kwanza ikintu cha mbere nagomba kukubaza itivitwa izina ya TV ni Sky Media Burundi ndetse mu TV mu ma TV karabikora neza hani Muyinga Sky Media Burundi muriko murumva abakunzi ba Generate Bidondo mugire subscribe kuri Sky Media TV abafanzi ba Bidondo Love mugire subscribe kakantu karuje muca mugafyonda nimbari muri ko muranyumviriza kakantu karuje muca mugafyonda ariko dufise amakenga y'ibintu y'ukuntu tuko turabona uri kuraza ubu ndetse novuga ko warigeze kuba uri mu adinaza imikeke ndetse ubu naho tumvise amakuru avuga ko ufise Bidondo fashion ndetse iduka yari ry'impuzu byavuye mu muziki cyangwa byageze gute bo umuziki wo ngaha usaba na buryo bwinshi ufise ngabandi ba Tanzania canke abanyamerika
bisaba ko umuntu nimba ushaka kubandanya mu muziki neza kugira ngo ronga amahera studio, amahera video, amahera clip, bisaba ko ukora akantu ngaka business. Nico gituma je narakoze bidondo mikeke, ndandaza mikeke kwikotebu, ugasanga nakoze bidondo makayabu, bidondo masabuni, ubu ndi kuri bidondo fashion, ndiko ndadandaza impuzu, biriko biraduga pole pole. Ifashion iri mu Bujumbura mu Bwiza kuri 6e avenue numero 29, ucubona bidondo fashion. Tugaruke ku munsi wejo aho twakubonye kuri stage, aho waje gukorera karaoke wambaye ibitenge, bijyane wavyumviriye gute? Ariko kijya gitenge n'umufanzi yakimaye, kuko je izijya ndirimbo zanje za kera, je en fait comedy ndayikina, kwa kundi kwa ba Mutima, ba Gasore n'abandi twari tukina na comedy, ariko music niyo tala yuwanje, ndagerageza gushiramo ka comedy gato kuko mfite tala nyinshi. Nico gituma zijya ndirimbo zanje za kera zasikutishe, ndakunda kwambara bisusu biki na tamani, urabantu barabizi. Nico gituma ari abafanzi banje bakeneye ninjiye kuri scene, bakeneye twatuntu tugutambatamba, ndifise tuntu nasiga ibintu mapudre ya mababa, ibitenge, bakunda nishiremo aga comedy gato. Na comedy uravuze ko sometime ihora bishuka ikintu, ariko nyuma atari banga dutwenze gato. Comedy je sindi sumu comedy, ndakunda kubigira kuri scene. Sometime urabikora. Ndakunda sumu comedy wo kuvuga, araba comedy wo kuvuga, araba comedy ba tuma geste gusa. Kenshi ndakunda kubigira kuri scene. Ndibaza ko mwabibonye mufise ama image, murashobora ko yaboneka gato ngene ndiko ndatamba, murashobora kubereka abafansi ya. So nyuma yuko ibitaramo byuguruwe, ndetse ugarutse tubonye ugaruka mu ntuzi mu by'amakaraoke, ibintu cyari tukumenyereyemo ibyo byo mwiko muziki ubu bivuga ati yaruguruwe, ubu uriko urateganya iki, uriko urapanga iki muri minsi? Mbona maze gusora indirimbo zibiri ziri kuri YouTube mama, en fait zitatu. Ya mbere na isore le 8 mars itwa mama, ya kabiri itwa ananipa, na ya gatatu itwa nakuwaza. Izo ndirimbo nshaka kuzikorera video. Ya ikindi kintu ijya yari karaoke speciale surprise yo muririmbyi. Ya sinarenzi ko aba fans bariko barangora, ya bo sinarinzi ko ni twaragiriye aba fans surprise, ni karaoke speciale, hanyuma ara surprise bagirira ajya kwa Polinare yo muririmbyi. Yani cyo gituma bamamagaye ngirire aba fans biwe bakiriya bakini bafanye surprise. Bido kubera ikintu ukunze gukora ama remix y'indirimbo, utakiriye indirimbo zishasha nkuko wabikora kera? Urabona James indirimbo nyinshi, ariko zijya ndirimbo zanje za kera ari indirimbo ugasanga narinjiye mu studio idakwijije ivyuma, kandi ugasanga amajwi yameze nabi. Iyo ndirimbo namaze kwishira kuri YouTube, bisaba ko ndayikorere remix kubera abantu bayumve neza, bayikubite muri club neza, sivyo? Kuko urabona ushobora gusora indirimbo ni nziza, ariko ivyuma wagiyemo ni vyuma bitafise poids. Nico gituma kenshi ndakunda guzisorera ama remix, kuko abafanzi bazumvye neza, ivyuma bikwiye, ikintu kimeze neza. Ariko tugotse kandi nyuma gatoya tumvise amakuru avuga ko ndetse zija nk'uzobudandaza ziba ziva muri Turkey. Ufise manager ariko arakomanaginga canke nimitahine ya Bidondo? En fait mfise umuntu itwa Jadolix, akora muri Ruvumera. Afisa abantu bawe bako entre Turkey na Tanzania, bazizana muri Tanzania bacha bazinjira mu Burundi, mbo zishazishikira kwa Jado, nanje ndarangura hajya kwa Jado. Nundi muririmvyi itwa Loops akunda kugenda muri Turkey akazizana n'indege. Vraiment nimbuzu première qualité, ni qualité nziza cyane. Kuwambaye yuko zavuye muri Bidondo fashion. Urabona ko ni original, ni Bidondo fashion, induse n'inyuma urabona ko si ibintu simple n'amasaha n'ibiki urabona si ibintu simple. Iki
uyu ni umunyororo bya vrai bijyashaka ni umunyororo urabona abasani turambara ibintu byinshi umunyororo ari ikintu usigura en fait iyi nayo ni urahizi ni 253 grammes ya urahizi uyu nayo ni umunyororo usigura ko sinshobora kubisigura neza nzabishigura muri indirimbo yanje usigura les africains kera badushira mu minyororo kugira ngo yani isigura ibintu byinshi by'aba esclave kuva kera bivugere yuko washatse yuko ngaha guma muri ndakunda abanwar ndakunda ngene twaronse demokrasi independante niko gituma ndashobora gukora ivyo nshaka byose bidondo kavuga ati hano kuri Sky Media Burundi katuvuga ati tugushimire ndetse no gati ni nke message wose guhaye abanyamuyinga ndetse nakuze umuziki w'u Burundi abanyamuyinga ndashobora kubabwira ikintu message nyene wose basigira ko novuga ati mwazunga nka muyinga yose ubu wakoreye hano kuri capitale y'intara muyinga nova ngo mbuje mu yindi commune nka kuri capitale nikiye kintu usigo babwira mbo ikintu shaka kubasigurira abanyamuyinga ikintu nzotegura ku muyinga abasani bo ngaha umusani yashoboye arashobora kumanuka akansaba featuring cyandayimuha ariko aratanga amahera kuri nimbari 30% sur 100 ya hanyuma mfise ama concert menshi muyinga kuri Laidi Pascal ndakeneye abasani bo ngaha kugira ngo tube turi kumwe nzogyoherwa nanje vraiment kandi ari surprise ndiko ndategura yo gusohora clip ngaha muyinga vraiment ya ariko akantu gato kwanza mbangende kwa DJ kwa Jani muyinga bidondine mwaza naye cyangwa bamusize kararawa imikeke ko nisigara ikosora fresh ndetse na bidondo fashion asigaye yayikurikira asigiye anachunga mikeke na bidondo fashion nishobora tukuza twese foke agumye ariko arakora araba bidondine 2 bidondine 3 bidondine 4 bidondine 5 bidondine combien mapema sana ra kamvuga ati mwe mafashe mwe uko mara iyi video kamvuga ati asante sana ndoga turakwa subscribe kuri channel yacu ya Sky Media Burundi ibikorwa zo bwambere mukuru amakuru yizeho neza kandi atohojwe neza tukome na bidondo kuri microphone ya Wida promoter behind camera ari Omer designer asante sana.